Ngiye kuvugana n'abantu banezerejwe n'Imana, abantu mufise ishimwe mu mutima ry'ivyo yabakoreye. Wowe wabonye Imana mu bihe bitandukanye, igukiza, igutabara aho utari gushobora. Wowe yajabukije imyongo ikomeye, ikakuduza imisozi itari yoroshe kuduga. Oh my God, uri mwiza. Ndashaka dufatanye kuduza ishimwe aho uri hose muri kano kanya. Wowe yabereye umuvyeyi abandi bagutaye. Wowe yasanze uri mu gahinga wishwe n'inyota ikaguha amazi. Wowe yasanze ushonje iguha ico gufungura. Wowe yasanze ugenda gusa irakwambika. Ndazi ko ari benshi bitoye nanje ndimwe. Yego, wewe yasanze uruhijwe n'iyi si irakuruhura, wihebuye irakuremesha iguha ijambo. Wowe yakuye mu mukungugu ikwicarikanya n'abahambaye. N'abandi ntashoboye kuvuga hano, fata kano kanya gato tubane wumvirize iyi nkuru gushaka ku mpera. Iyi ni Femi TV, jewe turi kumwe ni Frère de Phoenix. Ukaba uri mushasha kaze ukore subscribe, ufyonde no kugakengeri ko dusanganywe. Merci beaucoup, muri abantu b'agaciro kuri jewe. Tudatevye, iyi nkuru ngufitiye. Fata Bibiliya yawe, zingurura dusome twitonze Zaburi 33 ijambo kurindi. Umurongo wa mbere haravuga ngo munezeregwe uhoraho yemwe bagororotsi. Gushima kurabereye abatunganye. Mushimishe uhoraho ikembe, mumuririmbire muvuza ishimwe ryiwe mu nanga y'imirya 10. Mumuririmbire indirimbo nsha, mucurarangishe ubuhinga muyomanze. Kuko ijambo ry'uhoraho ritunganye, igikorwa ciwe cyose agikorana ukuri. Akunda kugororoka n'imanza zibereye. Isi yuzuye imbabazi z'uhoraho. Ijambo ry'uhoraho niryo ryaremye ijuru, impemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo. Yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo, ibyina ahimburira mu bigega. Isi yose niyubaha uhoraho, abari mu isi yose bamutinye. Kuko yavuze bikaba, yageze bikaguma. Uhoraho ahindura ubusa imigabo y'amahanga, atuma ivyiyumviro vy'amoko bipfa ubusa. Imigabo y'uhoraho ihora ihamye ibihe bidashira, n'ivyiyumviro vyo mu mutima wiwe ibihe byose. Hahigwa ihanga rifise uhoraho kw'Imana yayo, ubwoko yitoranirije kuba ishamvu yiwe. Uhoraho yitegereza ari mw'ijuru, araba abana b'abantu bose. Avyagiye ku ntebe y'icubahiro, yitegereza ababa mw'isi bose. Niwe abumba imitima yabo bose, akitegereza ibikorwa vyabo byose. Nta mwami akizwa nuko ari n'ingabo nyinshi, umuhizi ntarokogwa n'inkomezi ziwe nyinshi. Ifarasi nta kimazi igira cyo gukiza, ntizorokoresha umuntu inkomezi zayo nyinshi. Ijisho ry'uhoraho riri kubamwubaha, riri kubiteze imbabazi ziwe. Warokora ubugingo bwabo, abukiza urupfu, abazigame mu kigoyi babe bazima. Imitima yacu yiteze uhoraho, niwe mutabazi wacu n'inkinzo yacu. Imitima yacu izomunezerererwa, kuko twishimiye izina ryiwe ryera. Uhoraho, imbabazi zawe zitubeko nkuko tukwiteze. Amen, amen. Nta commentaire ngomba kugira kuri aya majambo. Iyo Mana niyo yonyene yo kwizerwa, tuyinezerererwa. Niyo gusa ifise ububasha bwo gukiza no guhindurira ibihe impahazwa n'abari mu bibazo. Niyo mucamanza mwiza wowe uri mu mburano, wowe wabuze ukuvugira n'umuvugizi mwiza, kuko ifise ijambo rya nyuma, ivuze nta uvuguruza. Iyo ikoze nta kosa ngo bayikosore. Ijisho ryayo riri kuba yubaha, kandi n'ukuri ndabishingira intahe, riri kubiteza imbabazi ziwe. Narabibonye. Ngira mbwira umuntu yumva ari kure yayo, ni bonisi kuri wewe twabanye gushika hano. Imana iragukunda kandi irashaka kukugirira neza, kuko ifitiye imbabazi n'ikigongo cinshi umuntu wese aje kuri yo. Niko twese twaje. Nawe ingo yemerere mu bane, wihane uve mu byaha byawe, uyizere ikubera umurongozi w'ubuzima bwawe. Ntuzicuza bro, ni Imana itabara abayo. Ndashimiye wowe twabanye, namwe mukomeza kubana natwe buri gihe. Ni mwebwe mutuma tugumizako tugakora cane. Iyi message ikaba yagufashije, urazi ico gukora, uyisangiza abandi, ukore like and comment. Ukaba utaragira subscribe, ntugende utayikoze, ufyonde no kugakengeri. Niyo ntererano ikomeye ushobora kuduha. Imana ibahe kunezererwa kubaho, mwamane ishimwe mu mutima. God bless you.